benshi mwaramwumvishe, abandi mwaramubonye. Video ye yarakwirakwiriye ahantu hose hatandukanye. Uyu na wundi ni umworozi wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi witwa Safari George. Uyu nguyu yagaragaye mu mashusho arimo kuniga umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano DASSO. Yararimo aniga DASSO hariya Nyagatare, ndetse yabaye inkuru kimomo igera henshi hatandukanye. Bamwe bakagenda bakora n'imipira, abandi bakagira n'ubundi buryo bagenda babikora, bati Safari yubawe, abandi bati Safari nyubaha. Uyu mugabo rero nubwo ariko bamwe bamushimagije, abandi bakavuga yuko ari intwari, banabishingiye yuko DASSO yanize ndetse n'umuyobozi w'akagari wari uhari uyu Safari akora ibingibi bahagaritswe mu kazi. Benshi bavugaga yuko Safari ari intwari ndetse ibyo yakoze akwiye mu by'ukuri kutabiryozwa, ariko ubu ngubu tuvugana uyu mworozi Safari ahuye n'akaga gakomeye. Uyu Safari rero akaba kuri ubu ngubu afunzwe, ndetse kuri uyu wa kabiri akaba yegeshejwe mu rukiko aho yasabiwe gufungwa by'agateganyo kugira ngo azaburane mu mizi, kubera yuko icyaha akurikiranyweho ari icyaha gikomeye. Akaba yasubiye kuba yuko urukiko rutegeka akafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Uyu mugabo rero witwa Safari George mu by'ukuri yasabiwe iyi minsi mu rubanza rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare hariya mu ntara y'Iburasirazuba. Mu kwezi gushize inkuru zaranditswe, abantu baravuga kubera uyu mugabo witwa Safari George wagaragaye ataka umunigo DASSO agatabaza, nyuma yuko we n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze bari kugenzura niba nta baturage bakiragira mu mihanda bagasakirana n'inka za Safari wari uragiye ku muhanda mu murenge wa Karangazi. DASSO rero muri aya mashusho agaragara ko bitumushumba wari uragiye izo nka, nyuma kumvikana amajwi bavuga ngo bajye gufata n'umusaza witwa Safari George. Mu kumugeraho Safari yahise akubita umutego DASSO aramuniga, induru ziravuga, DASSO aratabaza. Nyuma y'imirwano hakurikiyeho guhagarika mu nshingano DASSO wagaragaye muri aya mashusho hamwe na gitifu w'akagari ka Musenyi wafashe aya mashusho. Kuri Safari George wagaragaye aniga DASSO yatawe muri yombi, akaba yaragejejwe imbere y'ubutabera kuri wa kabiri. Ubushinjacyaha rero bukaba bwagaragaje ko Safari George akurikiranyweho gukubita no kubangamira inzego za leta ziri mu kazi. Ubushinjacyaha rero bukabiheraho musabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo yitegurwe urubanza mu mizi. Ku rundi ruhande rwa Safari George yireguye avuga ko atigeze atega DASSO nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Yavuze ko babanje kugundagurana akaza kumwigaranzura akamujya hejuru. Yavuze ko ibyo yakoze byose yabikoze yirwanaho, nta mugambi wo kurwanya inzego za leta yari afite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare mu by'ukuri ruzasoma umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 9 2021 nibwo azamenyekana niba Safari akomeza gufungwa by'agateganyo akazategereza kuburana cyangwa ari kurwa. Ubushinjacyaha rero burega Safari George icyaha cyo gukubita no kubangamira ubuyobozi kuko ari kuwe yacika ubutabera. Safari George n'umwunganizi we Maître Mugwiza Fidel babwira urukiko ko akwiye kurekurwa akaburana ari hanze kuko ibyabaye kwari ukwirwanaho. Safari George akaba yabwiye urukiko ko DASSO yabanje guciraho imyambaro umushumba we, amurekuye yirukansa Safari ashaka kumukubita, undi nawe aritabara. Ngibyo urukiko rero rukaba rwamaze kumva impande zombi, hakaba hategerejwe umwanzuro warwo uzasomwa kuri uyu wa 4 ni ku itariki 9 uyu munsi 7 ku wa 4 n'itariki 9 saa 9 z'igicamunsi nibwo hazasomwa umwanzuro hamenyekane niba Safari akomeza gufungwa agakurikiranwaho icyaha cyo gukubita no kubangamira ubuyobozi, cyangwa niba azarekurwa akagira ikindi ategekwa. Ngibyo ibya Safari. Aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere.
Mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta, abahiritse ubutegetsi bavuze ko uhirahira akanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya 2:00 z'umugoroba nk'iyo abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe, niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje, ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma, inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi bawo muri Mali, naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize ku ndundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu, zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye, nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo, ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea, ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi, ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande, yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde, yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga. Urakoze Temistoke Mutijima. Nongereho ko umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde bahanganye kenshi mu matora, Cellou Dalein Diallo wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Perezida Lansana Conté uyobora ishyaka UFDG Union des Forces Démocratiques de Guinée yatangarije radiyo y'Ubufaransa RFI ko yakiriye neza impinduka. Yishimira ko abasirikare batahutaje uwo bavanye ku butegetsi, asaba ko abayoboke be bafunzwe bafungurwa bwangu, akanavuga ko yiteguye gutanga umusanzu wo kugarukana demokarasi muri Guinea. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika. Abigeme n'abakenyezi bakunze kugira ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biturutse ku kutamenya ibijyanye n'ibyo bice by'umubiri. Umurundikazi Samantha Ninahazwe uba muri leta ya New York inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imyifatire, avuga ko kudasobanukirwa biterwa n'uko nta biganiro biba hagati y'abana b'abakobwa n'ababyeyi babo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Murakoze cyane. Reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura. Amashuri y'intango nayagize kuri École Internationale de Bujumbura,
hama mbandaniriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara ca New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ivyigwa bijanye n'amagara ajanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka. Ego Samantha, urakoze cyane kutwigira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka? Ikintu ca mbere na mbere nuko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto. Bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe nyene ntabyigishijwe canke ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nja gutohoza baza inshuti n'abagenzi, mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka badakunda kubiganira kubera mu mico kama yacu bavuga ngo biteye isoni. Hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko canke n'ibyo bariko baragira bavyigishijwe n'ubuhinga bwa none, canke bakaba bavyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi canke batanavyumvana neza. Ego urakoze cyane. Hama tumwe mu turere nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifite akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi ni nk'ibihe? Wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko, ariko tumwe mu turere tundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuhe? Kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka. Akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijanye n'uko umukobwa ariko arakura. Hama ikindi cifuzo canje nuko twokwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda. Aho rero akaba ari mu myaka nk'iya 12 canke 13. Kubera nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biology kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko, hama kandi no kwirinda umugero wa sida. Mu gico namye nibaza kuva kera ni gituma muri ivyo bikorane haza gusa abahungu. Niyo yindi mpamvu yatumye nshaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu. Ego uratanze uturere tw'ubutinyanka tutavuga cane, none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogirwa cane cane kugwaruka kugira ngo babimenye, canke mwobigira cane cane ku bavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo, abana babo? Mubona mwohera hehe cane cane? Jewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwo nk'umurundi kazi, namasanga ndiko ndasigurira abavyeyi igituma nkora ivyo nkora. Novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo bavyeyi, shaka kwegeranya abavyeyi bacu nongere nishure ibibazo boba bafise canke ivyo bibateye amakenga tukabiyaga. Kubera tutabyigishijwe tukiri bato canke tutanabiganiriye n'abavyeyi, uca wumva ko nabo batabiganiriye n'ababo. Ni naco gituma batazi naho bobihera, mugabo tugiye hamwe tuzoronka ivyo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe mfasha n'abandi dukorana. Hama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no guhwaruka. Ego no kuvuga ko we wabonye wasanze abavyeyi ari bukumbure bashobora kuba nkuko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugurura ico kiyago n'abana babo, niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo. Ego ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi, abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke
batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize ku bijyanye n'ibihimba by'irondoka, ku bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka, barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera. Kuri ayo makenga mubishura mute, mubona hoko gwiki? Ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka, ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato. Icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye, umwana uramwereka inzira nziza na mbi, ukanamubwira igituma. Utamubwiye igituma ntacyo uzoba umufashije, uzoba uriko umuta mu rudubi. Hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijanye n'imibano mpuzabitsina kare, niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza. Nk'akarorero nije kuri kaminuza ya Hunter hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata c'ivyigwa by'umushaha, ivyo bita psychology. Muri ivyo nyene naho nkaba nasanze biri mu byo twagiye turabona. Urakoze cyane, urakoze. Hama kuri wowe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuyihe myaka n'iryari umwigisha canke umuvyeyi canke umurezi yotangura kumubwira ibijyanye nabyo? Umwana wese akwiye kwigishwa ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuva akiri muto. Dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina byagenewe. Hajya hasi mu magara, agapiti, agatiti, umuswapi, ibyo byose siko byitwa. Twari dukwiye kubyita uko bisanzwe byaragenewe. Kurya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru, niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye isoni, bikavugwa nk'ibintu bisanzwe. Urumva rero bijanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha. Dufate nk'umwana w'imyaka 2, turazi ko yumva ibintu akabisubiramwo atanazi n'ico bivuga. Hama uko agenda arakura niko utangura kubaza ibibazo umuntu, hama uwo muntu akwiye kwishura atabwoba burimo. Tutarinze no kuja kure, abakobwa benshi ntibigishijwe ukuntu biyoga ku gitsina. Hari abo twumva ko bakoresha amasabuni akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina. Hama kandi karorero notanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza aroza igitsina adasiramuye. Nivyo byose bizakudaga hama tukisha. Ibyo bintu ni ibintu bihambaye cyane tutakunze kumva na gato. Kwigisha umwana w'umukobwa ingene yisukura, umwana w'umuhungu ingene yisukura, koko ni ivyigwa, ni inyigisho zikwiye gutangwa, kuko ndakeka nk'uko babivuze abavyeyi usanga ico kiyago atari cinshi hagati y'abana babo nabo. Kumbure ni naho ibibazo bimwe bimwe biza, byaba ari iby'amagara yabo, ugasanga baratanguye kurwara indwara zitandukanye. Kumbure baraza kutubwira zimwe muzo baca bagenda baragwara kubera byo. Kumbure waraganiriye nabo, warashoboye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganirako. None nk'uko wari kurabivuga, umuvyeyi yotangura amubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu, 6, kugira amutegure kumenya ivyerekeye amagara yiwe n'ibihimba by'irondoka? Amajambo yokoresha ni nkaya. Kuva ku myaka 5 gushika imyaka 8 byo bagiza umwana yigishijwe ko umubiri wiwe udoza urahinduka bukebuke. Akarorero notanga nuko nk'umwana afise imyaka 7 atangura kumota mu kwaha, bikaba ari ibintu bishika inkabuzo akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi. Muri iyi minsi cyane cyane kubera ubuhinga bwa none, hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyene, nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa.
ego ni ukuvuga ko icyo uvuze ni uko kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo mubyeyi ko gutangura icyo kiyago. ego uranavuze kandi ikintu gihambaye cyerekeye ako karyo aba aronse ko kunasigurira uwo mwana yuko umubiri wiwe ugiye guhinduka, agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe. Uti rero ni naho karyo ko kumubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa, ni ikintu gihambaye uvuze. Ahama rero kandi wavuze ku bijyanye n'umubyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe. Hari ababyeyi usanga byoroshe gukora, ugasanga aratanguye icyo kiyago, araganirije umwana wiwe, kumbure n'ikintu kimworohera. Ariko hari ababyeyi bigora cyane. Hari ababyeyi bavuga bati ibyo ntabyo nigeze numva umubyeyi wanje abwira, kumbure n'ibintu biteye isoni, umwana wanje ninatangura kubimuganiriza ntazonyubaha. Hari ibitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka ababyeyi boronka kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo ibintu bitanguye guhinduka, nabo nyine batinyuke bave muri ayo masoni baba bafise nk'ababyeyi. Hari ibitabo n'izindi nyigisho bashobora kuronka, bozironka hehe? Ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu Burundi ntabyo ndaronka, mugabo nk'uwoba ariko aratwumviriza akaba afise ibyo yoba asanzwe azi yonja akara akampa ibyo noza nakoresha. Mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike ico gitabo. Nkaba nari nshaka rero gutera kamo abanditsi b'ikirundi bumfasha tukaja hamwe tukandika ibyo bitabo bizoteza imbere urwaruka rw'i Burundi nabo muri diaspora. Nashaka kongera ko ngire ababyeyi bafise abana bavuga icongereza canke n'igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri Amazon canke muzonyandikire nzobafasha kurondera. Yego, urakoze cyane. Kumbure wocu ufatira aho kajyo ko gutanga telefone zawe canke aho bokuronka kumburukana bumenyi. Samantha nini nahazwe bo muronka he? Urumva ndashobora kubabwira kuri Instagram yanje, ni urubuga rwa Instagram. Iryo zina riri mu Congereza ni The Burundian Sex Educator. Aho ni ku rubuga rwa Instagram.